Uwo mukenyezi yapfunzwe azwi kw'izina rya Nijimbere Marie Chantal wahitwa kurya Bururi ni ku mugwa mukuru wa Makamba. Amakuru dukura mu babanyi b'uwo mukenyezi avuga ko asanzwe ariko aburana itongo n'abana basigwa na mukuru we. Abo babanyi ba Marie Chantal bavuga kandi ko ku musi wa kane uheze ariho umushikirizamanza mukuru w'iyo ntara yafata ingingo yo kumufunga amwagiriza ko abacamanza bari bishikiye kuraba iryo tongo riri mu matati bamurondeye bakamubura. Afunzwe atarapapuro na rumwe rwo kumufata. Kuwa kabiri bamurungitse convocation ngo yuko azoza kw'itongo. Aho kw'itongo kwa kabiri arabarindira barasiba. Kuwa gatatu acaja kurondera ahacu udufaranga two kwiyungunganya. Kuwa kane aca asimbira kwa procureur kubaza iyindi sango. Procureur akimubonye yaciye amuta mu gasho. Amubwira yuko bamurondeye kuwa gatatu bakamubura. Amubwira yuko azomufunga indwi zitatu. Naho biruko ababanyi b'uwo mukenyezi bobo bemeza ko iryo tongo yarironse biciye mu mategeko. Bavuga ko uwo mukenyezi apfunzwe mu ntumbero yo kumugondoza ngo asubize iryo tongo. Aho bapfa nyirabo yahagabiwe na mukuru agiye kurongorwa, impapuro ziriho hari kubera ko abahungu batunze baca baza kumvikana n'abo bategetsi. Izo mpapuro nta nizo baraba. Iyi misi yose amazeyo abantu barakurakuranwa ngo uzoba yari uko wemeye gusinya yuko utanze irya parcela wagabiwe. Ababanyi ba Marie Chantal bavuga kandi ko bafise n'ubwoba yuko naho yorekugwa ashobora kwicwa ngo kuko abo bahungu abo bazwi mu bwicanyi butari buke kandi badakomwakomwa. Uriho haranurwanwa nuko ngo bazomurikira ku mugoroba ngo bagaca bamuniga. Aha rero abantu bose bamuzi bafise ubwoba kuko abahungu n'abantu bigeze kwica abantu n'abahungu bateye ubwoba n'abantu bafise n'amahera menshi bakora ivyo bashatse. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Makamba bemeza kandi ko urwo rubanza rusanzwe ruzwi n'umushikiranganji w'ubutungane. Basaba rero umushikirizamanza mukuru w'iyo ntara kudakoreshwa n'uruhande rumwe muri ayo matati agakurikiza nyabuna amategeko. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibijanye n'ibiturire abo banyagihugu b'Imakamba bagiriza abacamanza bamwe bamwe bo muri iyo ntara hamwe nuko bananiza ababitura.